Toka hapa. Unavanga. Wewe ni vikio. No, acha bia hivyo. Unajua thamani ya koti? Nakuuliza wewe. Unajua thamani ya mapenzi na wewe? Thamani ya mapenzi? Unajua thamani ya mapenzi na wewe? Singa kumini no ongirikiwe. Bro, bila kukuficha. Mimi ndio mama gari. Yeye na sieni ndani. Mani. Ndeka niki. Andi. Unaenda wapi wewe? Unaona kienda gani? Mimi kuna kunitafuta koti. Je, umvangiri koti vitu gani? Koti vitu gani? Mimi sitamuomba. Nimuombe ni Mungu wangu ndaomba. STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Enfin, nous sommes à Herereye. Ni Andy MC kuri micro za STV nkuko mubizi rero antokane mu gitondo dutange mwaramutse ku bandi bari mu gitondo turi ku masaha turamutse bari mu bihugu tugira mwiriwe abari mu bihugu bitandukanye nka Amerika, Australia, Canada n'ahandi henshi dutandukanye amasaha turamutse abafana bacu aho bari hose za Hollande za Belgique za Australia, Canada, gihugu kibanyi mu Rwanda Kigali, RDC. No munsi harakabazo kamwe hakabaye hagati ya Brown na KIPAJI. Je Brown yandungikiye voice andungikira audio ambwira ibintu ebana. Hanyuma ico nakoze nambwiye ati wewe ingo duhurire ngaho ku kazi kugira ngo tubivugane ko bive mu nzira ikibazo kive mu nzira. Cyo bakoze KIPAJI bamaze gushika bari hanze nanse ko binjira kuko bana turacari mu gitondo bari bataravyuka mu rugo nta urazi indoro zabajya nabo ziba zikazi kandi bari ko bapfa umukobwa nawe mwamaze kumubona no muri introduction ivyo bari ko barapfa mumaze kubibona muri introduction ariko kandi mwagiye mubona n'ibitiganiro bitanduka rero dusohoke mvugane nabo tumenye uko bigenda ariko cyo dusaba no kudushigikira uryohewe n'ikiganiro ugisharinge ku bagenzi bawe no ku bandi benshi batandukanye kugira ngo twigishanirize hamwe impanuro zidushikire twese nimbaraho watwenze tutwenge twese bien sûr kuko waryohewe fo kutisangiza uburyo usange n'abandi ni umuvumbuzi mesha ministre de la vumburation. Katubarabe rero hama ibintu bigende fresh. KIPAJI washitse kuberewe nibiki abantu baguciza kweri sana kweri vipi sasa yego turashima kabisa duhagare kwanza ngaha ku ruhande gato ahanyerere cameraman niho habona bien. Okay ni sawa rero umeze bien turashima nawe muhira je nari mvuye muhira ariko nari nsimbiye gato kwanza ndakunda ndafise urubanza ndafise urubanza nari ngiye mu rubanza ugiye mu rubanza go gwasigo mu gitondo nane nuzi ibintu byo gutora abageni itangura mu gitondo none wewe gutora abageni babandi uzotora gwawe ryari bo izo ni neguro Imana iri kirategura ndibaza ko tuzobishikako ego je nawe nari mpamagaye ngo ryaraje bumvise audio yandungikiye nibikize na ona hizi mbio anakuya nazuja maana kuya uwa ivyo navyo nibiki mukura demo wake demo wake je byo bintu sina salimie kwanza KIPAJI mistake kuongea wewe mengi okay brother musalimie kwanza mura imico y'ikirundi musalimie mimi ndamusalimie imico y'ikirundi kwanza man umva nkubwiye ikintu kimwe umva nkubwiye ikintu kimwe sivyo mimi sitaki kuongea naye maneno mengi Anzi nimekwambia BAPFA kama mimi nitulie na yule mtoto urabizi urabizi nawe niko avuga rega none Andy just ndabitawura ibintu muri mukundanye n'uyu ariko mu kiganiro n'uyu unya n'uyu urasaba ukunaje ubisavye rero kandi ndabigusabye ndakuba cyane ukuntu ubisavye ndagusavye kujya ule demo cyane naye brother ule soka haba kakisoko kahaba brother bro nje ndakubwije ukuri urabona ujya mu demo je ndamukunda kandi nawe nyene arankunda jewe ibintu uko serious yarabivuze yavuze mu kiganiro ngo jewe nibe upetera mudanganye abane okay mugura Android muze muraraba STV ko kuri STV hari amashow mutayariye muca muhomba musanga muguye mu mitego uvuze rero uyu n'umudemo wa none ndabikubwira kwanza ko ugomba kubitwe wewe sa vuba urakubitwa wenda jewe oya be ariko biterwa umuntu
Worazi impamvu ndabivuze yegarazi impamvu. None Andi Muyigize nk'abantu baryohewe muri mu rukundo rero. Ego. N'uyu. Yeah. Uribuka ko uheruka kunyemerera ati ndi mu rukundo ego uko nyene uvyemeye n'undi muntu. Vipi bro? Poa man. Ko wamufashe mufani. None kwawe turamushika. Oya mushikanje. Man ikivyo bintu ma. Sawa ari kumeze neza. Kimeze fresh. Sister ni bien? Ni bon? Ko bagufasha ubu nawe ukavyemera en plus dosa mugakobe nkaka nyene. None birakora vyo mugakobe man. Weki muri ino. None kwanza man kwa uje gute? Jewe nuba ni moto yanje kuri hage. None haramukije n'abantu uje uzanye na makamera no vyagenze gute? Baramukije. Oh yaso. Wambia uko fresh man. Niri yakuzanye ngaha. Maze kumuvumbura ari gusambana. Nande. Mwigete n'abakobwa karaba. Nande. Umukobwa nimba yitwa nde? Yitwa nde? Ica kabiri amaze gutera indara nayihakana. Tumuvumbera nadukubita. Ndi sure. Ivyo ndiko ndavuga bibiko. Ego kinini cyane. Uva nkuye ikintu kimwe rero. Umukunda umuzi. Umva nkuye andi sivyo. Wowe nshaka kwambia kila siku. Kila misi yose ndakubwira. Sivyo. Je rino nkiya akantu ushaka kumva. Ikibazo ni kimwe. Birakuraba. Uva ndige vyarengaye. Akundanye na Brown. Brown umudanseri. Danseri Brown. Muri iyi minsi ibiri umunsi umwe mibiri. Andi ndazi wewe ko ukunda guteranya kandi wowe uri gateranya sivyo ukuntu wabikoze ukuntu waneranije sinifuza ko byo kongera kandi kugaruka sivyo naga citro mukanwa muri ko murabesha no chase kubadida muranyemeje rero namwe ejo yaranyemeje nundi muntu usari ujya mukobwa okay abo musato byihoze umukobwa kuri no mwanya we aragukunda uyo aramukunda ibintu wamamagariye vraiment n'ibintu nari naramaze kubiheba ahubwo je nari naramaze Pole saje nchaturiye. Koti vraiment cyabingora kugenda kuyimesuza. Kandi ugumye nkorako vraiment bitaya birebire sasa. Ona kiuna nitati. Nimeshatulia bro. Lati ngoni nure bro no zamani. Na ushatulia. Hivi ningesema sasa ushatulia na mimi nimeshatulia tunakutana naye kwa nini? Kwa nini sasa? Sasa sitaki vurugu yako tena kwa mwanamke. Sasa wewe unataka afanye unamuomba nini wewe? Mimi sitamuomba. Nimuombe ni Mungu wangu ndaomba. Nimuombe nini? Basi hakogwiki. Cha msingi ambe siku naanza kuona unaona mwanamke benda fanyare turudi hapa sionekane mubaya sawa nimba je naragwa magaye haja anye kugira ngo ndakwereke uwo nkunda sinashaka ko uzosubira kandi kuza kuneranya hama ugaragaze ko mfise inondoroka y'abantu mega ni muzu ziri musaho amu bro nawe guys sinzi ibintu ashaka ese mbole wagize yarangyoheye ariko narakubwiye ati uyu mukobwa uri kumwe nawe uyu mukobwa namusanze nundi muntu kandi mwese babiri nimworoshe bakobwa aho ya jana hindutse frere niyo yavuga ngo yarahindutse nishabadilika mushabadilika muwache sasa utafute mwingine uturi hapana mimi nampenda yule mwanamke ahubwo uvuze ikintu nawe warahindutse none mbo jewe ndabikubwiye ko narahindutse kandi naragwamagaje kandi narabikwe sasa wewe unataka unganganie sasa kitu chene anapenda wewe anapenda wewe anapenda wapi wewe uko sina mimi nauliza wewe ndio mnaishina anakupenda mbo je vraiment uko ndabibona arankunda tro kandi vya dance wanakupenda man ule demon sema ule demon anipenda tro kuliko wewe man ni mwaribifu tafadhali yani bila vikomba wewe jamani mwaribifu kana wewe unataka ukie kuharibisha mapenzi ya watu wewe sina kujua mara Carolina mara Shemsa mara nani wewe ndio kimwe uyu muhungu ataka kunerana kama unavyoheshimu mheshimu yule mwanamke tatizo ni moya mwanamke unasema wanakupenda na wanasema wanakupenda umwasa hebe aseme nikuulize kati ya mimi na huyu nani alifuatia mwenzake nani alikutana mwenzake bimenya ndi hapa wimenya blaza chala wiru cyane niwo bimbaza gendo bazujya mukobwa je yarangondeye je sinamurondeye unabisha jamani iyo bita ani we yagutongoje bavyita iminyogonyoro ama jewe mbo uva biye kujijogonyoro umwijogonyoro dejasha andi je singanye iyo ita mwijogonyoro zakanyovya nguyo no umwijogonyoro ile kujitapa kujiproud mane hivi ona kimwe hivi ukumulize mwanamke yakomeza yuko kama yaje kutafuta wewe yakurondea wewe yakomeza yuko aliweza kurondera jewe sindiko ubajije mukobwa sindiko ndaharira kandi sindiko ndashwana yaguficha yaguficha wanaume sisi tunabajua kujiproud kujitia yuru jewe nabikora kuva kera kitu nyabakije ujya mukobwa yakurondera wewe Sikige yo kurondera ko wewe. Ikibazo aho kiri umuntu afise amafuti no jya mukobwa. Ariko rero wewe ntagukunda.
Je, ule dewe ni bibi yangu bro. Okay, Ivan anakupenda rentre, anakupenda bakia na mwanamke wako. Wewe anakupenda? Mbo andi jewe vraiment rangu. Tulia sasa. Huyo anena miche naomba tu. Bakia mnachangia sando system. Hapana ngokushare man, ngokushare. Ndio gusangira nawo. Jensha kanunga kumoya. Ah man bro ni biki wewe? Ah vitu gani wewe? Vitu gani? Wewe ni biki wewe? Ushakiki. Ndakura. Singa kumenya none wongera iki wewe? Ewe bro, none ndio mamagari. Bila kuficha. Mimi ndio mamagari. Na sieni ndani. Mani. Mimi nigaramie. Ugaramie. Ugaramie. Bro guys, mimi nigaramie wewe unagaramia. Mali ya mwenzako unagaramia. Tujanwali. Iyo umuntu amaze kwemera urukundo mu kamera kandi imbere y'abantu bisigura ko ikibazo reke yavyemeye mwese. Byambwatsi ngo Brown ngo ure ngo shaka no kumenya ivyiwe. Unabire ile ni system man, ni system mbere ya kamera. Kuti mimi tuichezaga juu petit tumubane wao biyubi. Sasa upeti mara sana. Mimi mara sana. Brown jewe mumfate. Vyo tukashaka rero. Vyo tukashaka ushikako tukashise kore. None. Ico wagamije rero ndabikubwiye rero. Ico wagamije kigamije. Ugikore kandi ugishikeko. Kuko jewe onya naramaze kubiheba. Arujya mu store. Demfise abakobwa benshi baguma bankurikira. Bande. Bibi gikundiro. Mijogonyoro ndiko bavuga imijogonyoro. Bavuga gute imijogonyoro. Kanyomba bugati iyo ni imyijogonyoro. Josa hivyo kujiproud kwa mie vraiment ni weye nimba mufise imiti aba bakobwa je ko batandonde barondera mu byo mimi shabadiri nanje basi mu ndondere nk'abantu mishabadiri aho juni ko crise upete kwanza ni malaya upete ana projet na ule mwanamke sivyo hana hata mgamia na ule mwanamke ni kumharibisha tu wewe na kujoko malaya wanamke wangapi wosha danganya wanamke wangapi aisha koshia muda upete reka kunyagiri none wowe ushaka kunyagiri ubizi mubiki wewe mubipinzi ndabibona bro upete ni malaya onya ni yabitera kandi ivyo byose jewe narabengeso mbizi meze gute Una jode mwanamke ata projet naye hauna. Andi ahubwo jewe ndabona kumenga ndiko ndateba sivyo mbo je nshaka ngende ku rubanza kuko sinze guta program je nduba program sana sha mu rubanza ni fresh. Ama bro unaenda wapi wewe? No ataenda wapi brother? Hataenda. Ukaigire jenge na venga tu unahitaji sitaki demo wangu. Sasa unahitaji sitaki demo wangu. Demo wako na Demo wako na ndiko wapi kwenye uso wako hapa hapo kwenye uso wako hapa demo wako yuko kwenda kubanza ndeka nigi Andi unaenda wapi wewe? Nona kende gani mimi kuna kunja koti je umvangiri koti vitu gani koti vitu gani utabeba kama koti ulikucha vuzi koti iwanje wewe ulikucha vuzi koti iwanje wewe inge kwanza Andi wewe ulikucha vuzi koti iwanje wewe uraza gatio kikoti unajua thamani ya koti na kuuliza wewe unajua thamani ya mapenzi na wewe thamani ya mapenzi unajua thamani ya mapenzi na wewe koti ina heshima yake ikoti irafisi cyubahiro cyayo nimba atavyuzi sawa kandi bafura kandi kumwega je mufete ndaza kumufrapa turaza gufrapa ngani na bintu byavuguro andi atatoka hapa unavanga wewe ni bikio no acha bya hivyo sio twaje navanga wewe ni bikio andi kula wewe ni wewe nakujamu ndakupiga peti yangu mimi ndakupiga ndaya hiyo hao wasindaya wewe waje sindaya ngoje sindaya mutipe bro twumvikane wewe man abwo nunzi wewe uritonda bro ndakupiga bro uzorukarisha ruzomunga attention unyitonde wewe man tureke wewe mutipe bro banza mwe tuyage gatore umviriza bakunzi ba SV twumvikane rero twumvikane ugo rubanza twumvikane mwisi mikoshi yo mu gitondo twumvikane ahubwo nawe nunzi wewe uranyumva gusa twumvikane uranyumva wewe twumvikane wewe unabagira wewe twumvikane waze twumvikane wanunzi wewe Kipaji mimi yo foto yake hataenda hemo sawa twumvikane kwa urashobora kunyumva basi Kipaji worazi ibintu byinshi tumaze kuyaga inyuma ya kamera urabizi byose va mu nzira kwanza ntibatugonga
urazi byo tumaze kuya uko bingana banza unyumvirize ubwo bushabu bwo mwisinema muze murabureka kuko aba bakobwa muza muragwanira mwe mwibaza bajya bakobwa batabicaye amahoro merana ndavusubiye hagarika ujya mukobwa vuga ngaho uvuze ati mwanamke naacha tu ni wake jewe inge nakubwira ikintu bro jewe vraiment je ibintu by'induru nabikora kera ariko ubu nyaje ibyo by'induru naramaze kubiheba sibyo kandi anyumve je kuko je simba nshaka gushora n'umuntu ariko mu gihe uri kuduza ibazimu yiwanje canumva umengo umushasi uri kurahagarara amajeje onya jeje bakobwa ndibaza ko twaramaze kuyaga inbox bari baramaze kundondera umbwira ati ibyo bakobwa reka itonde gira ukuntu kugira ngo urabe ko urondera umukobwa umwe uzokunda hama ubane nawe sivyo mbwiye siko raguhanuye kandi urambwira ko wavyumvise waragize neza none igihe nakuzana hajyanye ndakubwira ati mbo wandi naguhamagaye kugira ngo ndakwereke umustori wanje nkunda nta wundi atari uyu unya none hari ibindi narengeje ko dufate kugira ngo ari afise escroquerie no mu escro bihagarare tout simplement vuga ati je mureke abakobwa bariho uzokwitonde ndani naciza mpako beshe ujya mukobwa si mu escro ujya afise true love me ico wintazi ico tumukina ko uyu mupeti hacazi ujya umudemu ntumwite ngo mu escro cyangwa umwite ngo indaya ulo so malaya okay uri mamiki kona mapenzi ya zati okay ibira ni bitu mina tuko tunacheza uyo hajui poa upetini malasa ni escrow sana upeti uyu andanga wanabaki na wapenda na wapenzi afise benshi ahenda iyo enya mu rubanza mukanya afise benshi cyane gose ahenda no mpamvu rero nshakana ahinduki ukuntu je ahindutse uyu uri malasa uyu rubanza andi abantu bose ba STV jewe bani bavyumve neza sivyo abakunzi bose ndazi ko jewe banzi mu bintu bibi kandi ndabizi ko banzi nabi ariko kubwanje bavuga ati iyo umubonye umuntu ukabona nivyo yakora ucusigura ko akiri muri bya bindi nyene ariko utaravye neza mu mutima wiwiwe ukuntu ibintu bimeze ntushobora kubimenya wanakwambia kwa hivi asiri ya nyumba au siri ya kitanda inajua ukungoni wake sawa jewe ibyo bakobwa narabihevye kandi bro guys ndabigusavye please kandi ndabigusavye n'ubwitonzi umukobwa wiwawe waramukunze jewe mwarankinye escroquerie hama ndibaza ko je andi twaravuganye byinshi yaramanuye amivyo nabyo mwashaka gushikako canke mwashaka kugamiza nabyo nzi sivyo hama jewe ndasavye ikigongo naba narinjiye mu nzu y'abandi kandi mu bintu nahevye abantu bose bambabarire please ndabasavye mumbabarire mungirire ikigongo abakobwa bose no banaramaze kugira escroquerie ngo ndabakunda ngo iki ngo naje ni ari jewe nibindimwo kuko umenga narabivukanye ariko ndabibasavye mumbabarire mungirire ikigongo hama jewe kimwe gusandi ndifuza ko nkundana n'umukobwa umwe kandi nizere ko azoba ariwe tuzafashanya mahigwe no marusha ibyo bintu navyo byo kwirukanganya ambuza amahoro rabukunigoti yandigize imifunyunyu none ngano genda kumanza yandi umuntu atazaga ivyo nibibaho rero fima jewe kugoti hari niki kuko ntuzane kandi induru ico wakoze honyora ngaha merci beaucoup igire mu rubanza baba cyo novuga ivyo ibintu avuze abivuze ivyo ku mutima nivyiza cyane okay ujya mudemo siguyiwe ni gwanje kandi so wenyene tu n'umuntu uzokumva tungo wari kumwe n'ujya mudemo tuvema tuzoshikana vrema kujya mukobwa maze kumuta ko ibintu vyinshi garama nyingi brother ule mwamki kuanzia chemba kajuni mimi kila kitu ni mimi afu ise watu kama haba wahimbiri kama haba mikoshi kama hii ni makosa kutukana mtu ngo ni muhimbiri fata karore nawe agututse muhimbiri wovyakira muri nukimwe je birambabaje sana oya si vyiza ahubwo isigikambiri akambari kandambiri sinomuvuga ko ari umuhimbiri bure naco musingi nukimwe je ntabirefu okay ubu yemeye kumusigira nta so vraiment na kabaya peace pop tu ila mbera demo wangu mwari wa jama sana chance muzigonge basi twende ya muhari mama yitonde bro ahubwo nawe witonde merci beaucoup Steve mwe mubakiye mu show zenu mina agenda merci beaucoup Steve fans muramu ndazi yuko byanyu bisa bien
STV, every story matters.